hari abaciwe igihano baragiheza, hari mbere n'abambitswe izera n'amasentare, abo bose hariho abakiri mu minyororo bagipfunzwe, kuko benshi turavugana nabi wabo baratubaza ati mbe none koko iki ry'abantu iwacu barekuwe abandi baje iminyororo kugira bave muri iyo minyororo. Rero turavye nk'igitigiri twebwe dufise abo tumaze kumenya, haraciye nk'amezi 3 tugikoze icyo gitigiri, nari maze kuronka abanyororo bacika 168 barekuwe bahejeje iminyororo. Mbere n'ikibabaje rero bandavuye ko mu ndwi iheze ubushikiranganji bw'ubutungane bwateguye umunsi mukuru witiriwe Mandela Day. Rero baciye baja kuwugira mu Rumonge, bari bavuzemwo mu rutonde rw'ivyo bazokora ko bazorekura abanyororo, hama twarikurikiranye barekuye abanyororo batarenze 31 gusa. Ariko rero icyagiye kuntangaza nuko nasanzemo na umwe yari yahejejwe na sentare, ni ukuvuga nta caca hamwagiye imwita mu gifaransa akite, ati turakwamitse izera, nawe bamushizemo ngo bamurekuye. None uwo munyororo sentare yanditse izera yateja kurindira umushikiranganji w'ubutungane agende muri iryo bohero ku munsi mukuru witiriwe Mandela ngo babe ariko bamurekura. Ubu ntibari mu kumushira no mu gitigiri cy'abantu barekuwe. Rero abanyororo baje iminyororo yabo, abanyororo babituzira na sentare, abo rero benshi baracyavundiye mu minyororo n'ukuri siga imbeshere, kuko aribo turabazi n'abanyororo turabazi. Hari n'abandi rero tutaramenya batamenya iyo batabariza, ni ukuvuga ko barenga icyo gitigiri twari dufise k'68. Usanga bari mu mirwi yihe abo bagumizwayo barejejwe cyangwa barahejeje ikiringo cyabo cyo gufungwa? Kenshi usanga ari bajya baba bapfunzwe bajanywe n'abo mu biro bikuru by'iperereza, cyane ugasanga n'abantu bafitira imvo za politike, cyane ugasanga rero n'abandi bafise ibyo bapfa n'abandi bantu bo hanze bakomeye, aho kugira rero ngo batahe bagaca babatsindagira mbere no kubatangira ibiturire bakabatangira ibiturire. Mugaca usanga rero nk'umushikirizamanza yategetswe kumurekura kwandika igipapuro kija mu ibohero iryo ariryo ryose kugira uwo muntu arekurwe, icyo gipapuro ntibacyandike. Rero umuyobozi w'ibohero nawe atabonye igipapuro kivuye ku mushikirizamanza kitanga itegeko ryo kumurekura, umuyobozi w'ibohero ntamurekura. Kiretse sinzi ko vyahindutse, jewe ni mu Burundi hari itegeko ryari ryarasohotse kandi twagize uruhara kugira iryo tegeko rijeho, yuko umunyororo yambitswe izera na sentare, hanyuma umwanditsi w'imanza agaca amushira rurya rupapuro rwo kumumenyesha urubanza rwaciwe, rurya bita mu gifaransa signification de jugement. Muri icyo gihe umuyobozi w'ibohero ntegerezwa kurindira yuko umushikizamanza arinda kurungika urupapuro rw'umukumurekura bita mandat de l'agissement. Umuyobozi w'ibohero yafise uburenganzira bwo guca murekura akurikije urwo rupapuro rumenyesha urubanza rwaciwe. Ariko rero mu nyuma matwi asumira umengo barabikuyeho, kuko benshi baca bataha, rero sinzi igituma barukuyeho kandi rwarorohereza cyane abanyororo. Rero muri rusange n'ukuri birababaje, kandi abanyororo benshi baje iminyororo yabo, abandi bamitswe izera n'amasentare, kubona bakivunira mu minyororo. Sinzi rero icyo bitwaje, sinzi icyo babigirira. Uyu mukuru w'igihugu yakirwa avuze induru, nk'ibyo byose turabivuga biranditse mu raporo y'iwacu, ariko ntacyo abivugaho kugira abanyororo batahe. Iryo sekeza yuko iryo munsi mukuru witiriwe Mandela Day nicyo bari kubanza gukora, bakagira urusanzwe rw'abanyororo bose, hanyuma bakabarekura.